tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko byagenze, kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikoro mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namubufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 26 ruheshi umwaka wa 2023 ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro tahura akahise wubake ibirama. Ni kiganiro kibafasha gutahura akahise ku Burundi keza kanyuranye n'inyigisho z'urwanko kahise katariko ku Burundi mushikirizwa ku mbuga ngurukana bumenyi hirya no hino eka n'ibinyamakuru bimwe bimwe. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine, nayo je ndakibashikiriza nk'abandi Frank Espoir Ndizeye. Banyamabanga mwagiye, ndi umwana w'u Burundi ndabahaye bwakeye. Aramutse nimuze mutwigishe Turacari mu kiringo kiri hagati y'umwaka w'igihumbi n'amajana 1960 gushika 1972. Abadukurikirana hirya no hino baradushikirije ku murongo wacu wa WhatsApp no kuri email badusaba yuko twogaruka cyane ku matora yabaye mu 1965. Uno munsi akaba ari cyo tugiye kugaruka ko kugira tuhe inyishu canke dufashe gutahura aho basanzwe bakurikirana ibiganiro by'itorero Burundi. Nkabandi kumwe n'uwo dusanzwe tubategurira hamwe tubashikiriza hamwe kino kiganiro akaba ari Prince. Ndabaramukije. Mwaramutse neza Frank, ndaramukije n'abakunzi b'ikiganiro cacu kugira ngo ahantu tugomba kuhasubiramo kuko hari abantu benshi bagiye babitubaza yuko 6 twobivuga ko cane tukinjira mu mizi. Rero reka tubiganire ko turi kumwe n'abatumirwa. Murakoze. Ego cyane turi kumwe kandi n'usanzwe aserukira ugwaruka muri kino kiganiro no jeune yagize amahirwe yo gutahura kahise abicishije mu nyigisho yahawe no kwitorero Burundi. Ndakuramukije Kiki Daniel Ngendakumana. Mwaramutse Frank, mwakoze no kudutumira muri kino kiganiro. Ego nkiri kuri wewe Kiki, hari abatubajije bavuga mbega Kiki ni zihe nguvu canke niki catumye witaho kumenya akahise ku Burundi? Mbega byagufasha umwanya ungana gute kugira ugere kuri niveau ugeze huno munsi? Murakoze. Abantu babajije ico kibazo nibaza ko twari twagitangiye mu bindi biganiro vyaheze.
icyantumye jewe numva ko binsaba ko ntahura neza akahise nuko akahise ku Burundi n'abarundi kanyegejwe. Kuba kanyegejwe umuntu wese afata ibyo yiyumvira canke ibyo yibaza agaca avyigisha abamwegereye canke aba bafitanye isano. Muri ico gihe ibyo bavuganye usanga bidahuye ibyo wewe wakuye iwanyu, ibyo nakayakuye iwabo, ibyo nakayakuye iwabo, bigaca biba ibintu bitandukanye kandi bikishimikizwa kugira ngo jewe nawe bitubere intambamyi, bitubere imbarutso yo gucanamwo no kujyana, bikabura ko tugira ahantu duhurije kugira ngo dushobore gufasha Uburundi buve mu bibazo burimo. Muri kino gihe rero jewe nafashe nihaye intumbero yuko ntegerezwa kumenya icyaranze Uburundi kuva bwitwa izina n'imbere yaho, ndabandanya n'ibyagiye nuko ibintu byakurikiranye kugeza uno munsi. Nshaka rero gutahura ibibazo by'u Burundi aho byavuye mu byo tubona muri kino gihe n'imvune byadusigiye byo benshi turayizi. Iyo rero tugiye tuganira menya icyo je nabuze, icyo we wabuze, icyo naka yabuze, icyo naka akeneye, gutyo bikadufasha kumenya ingwara Uburundi n'abarundi tugwaye, bikazadufasha no kurondera inyishu canke umuti kw'ivyo bibazo no kw'izo ngwara z'abarundi n'Uburundi. Nuko je nk'umuntu asanzwe akora mu gisata c'amagara y'abantu nsanzwe ndabizi yuko ata muntu ashobora kuvura uwundi atabanje kumenya ingwara agwaye. Iyo wihaye ngo uriko uravura Rome Prince niwe yabirimbye ngo urahomahoma bigahomoka, umuntu nawe suko ntuhomahoma bihomoka gusa ahubwo arapfa akagenda, kuko uba uriko urata umwanya wawe uvura ibitari byo. Murakoze. Ego cyane urakoze Kiki. Kumbure namwe murumva yuko kumenya kahise ku Burundi bikwiye cyane mu gihe turi Burundi bwejo turiko kurondera kazoza keza k'igihugu cyacu. Turi kumwe n'umwigisha wacu muri kino kiganiro akaba ari muganga Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije ndabana ikaze muri kino kiganiro. Mwaramutse Frank cyangwa mwiriwe, murakoze cyane kudutumira. Ibi biganiro ndibaza ko bishikira abarundi cyane cyane kabyumva neza uko twisunga ukuri, niko kwabuze abarundi baje mu nzira y'ukuri, amabi yose nibaza ko tuzoshobora kuyahanagura tukubaka Burundi nyabwo. Murakoze. Nimuze mutubwire uko byagenze twumva ngo Ntiruhwama na Sengi yumva baduciye mu ryahumye, sijya uyu munsi na Ntiruhwama ujya mwaka ntibavuga rumwe, Micombero na Bagaza barahirikanye bose bava hamwe, urwaruka n'abageze mu zabukuru ntibashira hamwe, Bamina na Mirerekano basangiye ubwoko baratukanye, Abahima n'Abanyaruguru ni kuki batacana uwaka, Ndadaye na Gahutu barashaka demokarasi ujya mwaka, abarimyi n'aborozi batemanye twemere ko bapfa ingoma. Ego cyane Dr. Ikiganiro no munsi tugiye gukorera ku matora yo mu 1965, ariko imbere yuko twovuga kuri ayo matora mbega hari hameze gute mu Burundi, n'uyuhe mwuka canke n'uyuhe mwuka wari uhari ico gihe mu Barundi, hari kumvikana haba muri politike haba mu mubano, byari bimeze gute? Urakoze kugaruka kuri uwo mwuka, wari umwuka utarushemeye cyane twibutse yuko abarundi bari bavuye mu matora yagenze neza muri 61, ko naho abazungu bari bashatse yuko Uburundi buguma mu buja, abarundi barumvise akamo kumuganwa rwa Gasore n'abamufasha, baremera rero barikukira, kandi bikukira ari bamwe ari abarundi
kuko nibyo Rwagasore yaguma asaba ati abonye uko ibintu byagenze mu Rwanda muri 59 aho abantu bo mu gihugu kimwe batanguye kwicana iby'i Burundi ntibikabe uko. Abarundi rero barumvise ako kamo baratora, ariko abazungu bari bamugwanije babikishije mu yindi migambwe bubatse bo nyene, baramugandaguye atarashobora no kugira inama ya mbere ya leta yiwe. Aho rero Kizigenza apfiriye, akenshi biragora yuko abamukurikira bumvikana. Kubera iki? Kuko haca haba ugushaka kumusubirira, n'utoba nabishoboye akavuga ati na jewe ndashobora kuhaja. Aho rero icyuka kibi cyatanguriye ngaho. Ubwa mbere icegera c'umushikirangoma wa mbere yari Pierre Ngendandumwe, yari universitaire mu ba mbere wize amashure ya kaminuza, bari bake cyane muri icyo gihe. Yari akwiye ko yoca asubirira umushikirangoma wa mbere Prince Louis Rwagasore. Iyo Pierre Ngendandumwe ntiyabaye umushikiranganje wa mbere muri icyo gihe, ko baciye bahashira André Muhirwa, yari muri leta ya Rwagasore, yarajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Aho rero bamwe baratangura kwidoga, ariko intambamyi nkuru yahabaye yatanguriye rero hagati ya leta n'inama nshingamateka. Ibibazo muri icyo gihe dusigure neza ingene inzego zakora. Mu bisanzwe amategeko yava mu nama nshingamateka akaja muri leta, cyangwa akava muri leta agenda mu nama nshingamateka kugira ngo yemezwe. Aho rero muri icyo gihe harabaye ibibazo hagati y'umukuru w'inama nshingamateka yari Tadesi Gihumunsi n'icegera ciwe Mirerekano Paul, hamwe n'umushikirangoma wa mbere André Muhirwa, n'umushikirangoma ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yitwa Jean Ntiruhwama. Iyo ngwano rero ya leta n'inama nshingamateka yaratuma nkamwe bashaka gushira naka mu kazi ka naka haba ibibazo, hamwe amategeko amwe adakurikizwa. Rero byarashitse aho Mirerekano afungwa na Ntiruhwama n'umushikirangoma wa mbere nyene. Yafunzwe ari umushingamateka. Murazi ko mu mategeko kugira ngo ufunge umushingamateka hariho ibintu bitegerezwa gukurikizwa. Ibyo rero ntibyakurikijwe, bituma rero Tadesi Gihumunsi yari perezida wa Assemblée bimushavuza, acarabishikiriza umwami aravuga ati nibamurekure Mirerekano. Icyo cyuka kibi cyarakomeje
no mu myaka ikurikira, kuko aho umwami yarashinze iyindi leta ayiha ko yotwara Ngendandumwe Pierre. Ngendandumwe Pierre ntiyorohewe ubwo bwa mbere, kuko nawe nyine kugira ngo bamwemeze mu nama nshingamateka ntibyoroshe cyane, ariko barateba barabyemera kuko Mwambutsa yarashizeho ingufu ziwe, baremera ko aba umushingirangoma wa mbere. Muri 1963 na 1964 harabaye inama zo hanze muri Afurika zari zigamije gushinga ishirahamwe rihuza abanyafrika bose. Iyo shirahamwe rero hariwe benshi bashaka yuko riba nk'igihugu bacita Etats-Unis d'Afrique, abandi bakavuga bati oya ntiyoba nk'igihugu, kandi twoguma tugiranira imigenderanire myiza n'abakoloni. Izo ntumbero zibiri zaragwanye cyane, ziranatuma nuko i Burundi bidushikira bamwe bakiyita ko bashigikiye intumbero imwe. Inama yabereye Casablanca, barungika abarundi babiri guserukira inama nshingamateka. Iyindi nama yabereye Monrovia, naho nyine barungika abarundi babiri guserukira inama nshingamateka. Baza rero umwe avuga ati ibyiyumviro bya Casablanca nibyo byiza, uwundi avuga ati ibyiyumviro bya Monrovia nibyo byiza. Aho ntituriko turavuga Burundi, turiko turavuga Afurika uko yotunganywa. Ariko byaciye bigira ingaruka, kuko byasanze hari izo ngorane ziri hagati y'abanyepolitike b'abarundi. Ubwa mbere ingorane hagati y'inama nshingamateka na leta, ubwa kabiri rero hagati y'abanyepolitike bari mu nama nshingamateka, batumvikana uko inama nshingamateka itunganywa, uko itegerezwa gutwarwa. Aho 1963 hari iyindi ngorane yahabaye iza kugira ingaruka nawe nyene ku Barundi. Ni ikibazo cari hagati y'impunzi z'abanyarwanda na leta yo mu Rwanda. Impunzi z'abanyarwanda zarashinze umugwi bise Nyenzi, zatera leta yo mu Rwanda. Akenshi bava i Burundi. Muri ico gihe mu Rwanda, kubera ibyo bitero, leta yo mu Rwanda yarasubiye kuja mu bwicanyi bukurikije yo 1959. Abatutsi nibo bakurikiranwa muri ico gihe. I Burundi rero naho nyene vyarashize ingaruka mu mitwe y'abarundi, batangura rero guta ya ntumbero ya Rwagasore, baja mu ntumbero z'ubuhutu n'ubututsi. Kuko naho vya Casablanca Monrovia bigitangura, nta ntumbero y'ubuhutu n'ubututsi yarimwo, byari gusa bikiri mu vyiyumviro by'ingene Afrika yotunganywa. Hanyuma buhoro buhoro biza birahinduka kubera izo ngorane zari zihari. Niho rero habaye iyindi crise muri leta, aho bamwe mu nama nshingamateka bashaka yuko iyo leta ihinduka, bashirako pression kuri Pierre Ngendandumwe ko hariho abaminisitiri batatu bifuza ko bahava.
abo baminisitiri batatu bamwe abariko barashirako presiyo bari abo muri Casablanca, abo baminisitiri batatu nabo bavuga ati nawe muri Monrovia, bica bihinduka iby'ubuhutu n'ubututsi kuko abenshi muri Casablanca bitwa ko ari abatutsi, abo bashinga amateka nabo batatu bari abahutu muri leta ya Ngendandumwe. Ngendandumwe rero arashavura, barankatiye abo narabitoreye ndazi uko bakora, ndabizigiye nihaba amakosa baze babinshireko. Muri icyo gihe rero amaze gushavura asa nk'ubutanze imihoho kuko yaragiye arazimira, ntibamenye iyo ari, ntiyari mu biro, ntiyari muhiriwe, basanga yaraduze ku gatumbi iwabo niho yibereye. Aratumako rero n'ubutumwa bari baje kumubwira ko yogaruka, abwira umwami Mwambutsa ati nukuri singaruka kuko sinoshobora gukora ibintu bimeze uko. Yari umuntu w'intungane, atabona igituma abantu baguma bamubuza gukora kubera ibindi bintu bitwaza. Ahanini muri ico gihe novuga yuko ico cuka cari gihaze cyane cyane ku bibanza, ninda ba premier ministre, ninda ba ministre, kuko ibibanza byo mu nama nshingamateka byari bihari byavuye mu matora, bari barindiriye yuko ayandi matora haba. Aho rero bashiraho Albert Nyamoya, bavuga yuko ari we yatwara ijya groupe Casablanca. Bisa naho bavuga ati Casablanca yatsinze Monrovia, abatutsi batsinze abahutu muri iyo leta yari ishinzwe. Iyo leta nayo nyene ntiyagize amahirwe yo kuhaguma umwanya munini kuko haciye haza iyindi ngorane itayire yerekeye cyane abarundi, ariko yari hagati y'ibihugu by'ibihangange Amerika n'Ubushinwa. Hariho umu espion novuga yakorera abanyamerika ariko ari umushinwa, yakorera muri ambasade y'abashinwa. Twibuke ko iyo ambasade ari umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe yayihamagaje ikahaja. Uwo rero bamaze kumumenya, abimenye nawe acarahunga, ahungira muri ambasade y'abanyamerika. Aho rero bishikira rero umwami Mwambutsa, yaba abanyamerika yaba ababirigi, uko bamusigurira uko biri kubiraba, bamubwira yuko iyo leta yiwe ari leta iriko irafasha abagwanya leta yo muri Kongo, ko bizomugirira nabi, yuko iyi ambasade y'abashinwa izirirukana abantu bayo bakaza guhungira mu banyamerika. Nukuri iyo ambasade murakwiye kuyugara, kandi iyo leta ibafasha itosubira kuhaba. Rero Mwambutsa acarafuta ambasade yo mu Bushinwa, arabatahisha barataha, acaranahindura leta. Iyo leta ya Nyamoya rero nayo nyene irabogozwa. Imaze kubogozwa ahamagara kandi Ngendandumwe, ko yabona ati izi ngorane ziri hagati y'abahutu n'abatutsi nta wundi mbona yoshobora gufasha abantu ko bumvikana atari Ngendandumwe. Ariko aho bahinduriye rero iyo leta, hariho abashavuye nyene bavuga ati Ngendandumwe agarutse ategerezwa kudushira muri leta.
abandi nabo bati cyane cyane novuga abanyamerika, narabivuze no mu biganiro biheruka ko bategerezwa kubimenya abarundi. Abanyamerika ntibanezerejwe n'uko Ngendandumwe agarutse, kuko bari bazi yuko ari we yahamagaje ambasade y'Abashinwa mu Burundi, kandi muri Afurika hose ntuvuga ko Uburundi bwabaye koko nk'ubwa mbere mu gushinga ambasade y'Abashinwa mu gihugu cyabo. Aho rero byarabashavuje, niho navuga cyane yuko ushize hamwe ibyo byose nasomye, abagandaguye Pierre Ngendandumwe, ibimenyetso byinshi byerekana yuko ari abanyamerika, ariko byakiye bikomeza cya cyuka kibi kirakomera, ahubwo abo muri Monrovia bati Ngendandumwe yari umuhutu, igituma bamwishe nuko yari umuhutu, kandi abamwishe nabo muri Casablanca. Abo muri Casablanca barafunzwe ayo mezi yose gushika ku matora, bari bafunzwe, baca bashyiraho umushikirangoma w'imfatakibanza yari Bamina ararongora gushika ku matora y'inama nshingamateka. Ariko imbere y'amatora y'inama nshingamateka, ko ari byo nibaza yuko mushaka gushika ko, habaye amatora y'umugambwe, bategerezwa gusubiriza perezida yari ahejeje manda yiwe, yari n'umushikirangoma wa mbere Bamina. Muri icyo gihe rero amatora yabaye ahanini ari ingwano ya Casablanca Monrovia, yihishije mu ngwano y'abahutu n'abatutsi. Bamwe bakavuga ati Mirerekano ni umuntu ashaka gukorana n'u Rwanda, ni umuntu ashaka kuzana ibyo mu Rwanda hano n'ibindi. Abandi nabo bakavuga ati nta wundi kizigenza tubona yotwara umugambwe ni Mirerekano. Aho rero yari kinakorana na Tadesi Ngirumunsi, ariko mu matora turaza kubona ko hari ibintu biza guhinduka. Icyo cyuka rero cyatumye yuko abari ko baragwanya yuko Mirerekano atorwa ko atwara umugambwe bagize byose kugira ngo ntatore. Ariko naho nyene mu matora yahabaye, naho uwa mbere atabaye Mirerekano yabaye uwa kabiri, Tadesi Ngirumunsi uwa gatatu. Aho ni mu matora y'umugambwe. Ibyo rero biheze, haciye hakurikira ibindi nyene bitameze neza, uko icyuka kibi cyarakomeje, Mirerekano gushika naho agahungira mu Rwanda. Amatora rero arategurwa, Mirerekano atahari, ari mu Rwanda. Amatora yo muri 1965 arahaba, hari icyo cyuka kibi cyahindutse kiva muri Casablanca Monrovia yarimwo bose, kija muri ibyo by'imigwi by'abahutu n'abatutsi. Byerekana cyane yuko abo bantu bari ko baragwanira ubutegetsi ahanini ntibisunze namba intumbero Rwagasore yari yabasigiye. Barahemukiye Rwagasore, bahemukira n'Uburundi. Aha niho
bweza cyane cyane kubasigurira icyo cyuka wamajije ko cyari cyagiye kiraduga buhoro buhoro gushika kuri ayo matora kitari kimeze neza namba. Ikintu nyamukuru tuvuga kugumiza mu mutwe ni uko Ngendandumwe yishwe, genda mwita ko ari Rwagasore wa kabiri, yari gushobora gufasha ko abantu buguma batekanye, baramwishe, noneho byose byari gushoboka kandi byabaye bibi. Murakoze. Ikibazo nashaka kubabaza mbere yuko tuva hano hantu, nagomba muduhe insiguro itomoye neza nkamwe nk'abanaliste uko mubona ibintu, kuko ndumva ko mwabitubwiye uburyo hagiye haba injyane, ariko mw'izo njyane ndumva bibaye byiza mutugaragariza uko mwasomye ibitabo mubona amakosa yo kugira ngo izo njyane zihaguruke twoyagiriza abande nyirizina. Murakoze. Nari nibaje yuko mwari mwabyumvise, kuko iyo abantu bariko barashwanira ikibanza haba ari babiri cyangwa batatu. Hatanguye kuba inama, ikibazo hagati ya leta ya Muhirwa n'inama nshingamateka ya Tadesi Gihumunsi. Kumbure ibyo abarundi bama bakunda gushyira imbere ni ibyo by'ubuhutu n'ubututsi. Sinzi ko ari ibyo wifuza kumenya cyangwa wifuza kumenya amazina, ariko nababwiye yuko ntibyatanguriye ku buhutu n'ubututsi habanamba. Byatanguriye ku ngorane iri hagati y'inama nshingamateka na leta, bigenda bikurikira bisimbira kuri ibyerekeye Casablanca na Moronvia. Bamwe bavuga ati intumbero yo gushinga Afurika twifuza uku, intumbero yo gushinga Afurika twifuza uku. Casablanca, Moronvia. Iyo Casablanca, Moronvia yagiye guhinduka ku by'ubuhutu n'ubututsi kubera hatanguye kuba iby'amatora muri Iprona. Iprona rero umugambo wari ku butegetsi, abashaka gutwara Iprona bagiye bagirizanya bati bamwe bashaka kuzana nk'ivyo mu Rwanda, abandi nabo bati banyanse ko ntwara kubera ndumuhutu. Ivyo rero nivyo byaciye bikomera, bikazana rero iyo ngwano yabaye y'abahutu n'abatutsi ku mazina y'abari hejuru. Mu nama nshingamateka perezida yari Tadesi Gihumunsi. Tadesi Gihumunsi, ibyo tuhora twumva mu maradiyo amwe n'ibindi, ntibamenye ko Tadesi Gihumunsi yari umuhima. Icegera ciwe yari Paul Mirerekano, yari umututsi. Aho rero barakorana, bahanganye nande, bahanganye na Premier Ministre yari Andre Muhirwa, Muganwa, Jean Tiruhama yari umuhima. Rero bamwe bavuga ati iby'abahima n'ibiki, ntibatangure kwibaza ati mbega Jean Tiruhama ko yari umuhima ni kubera iki yashwana na Tadesi Gihumunsi nawe yari umuhima? Murumva ko ibyo bintu ntibyari muri icyo cyuka kibi cy'urwanira ibibanza, ntibyari bwazi namba. Muri Casablanca na Moronvia, mu ntango ugiye kuraba abo bose bari muri yo, abahutu n'abatutsi barimo muri Casablanca, abahutu n'abatutsi barimo muri Moronvia. Vyagiye guhinduka kuko ndabibabwiye, hatanguye kijya kibazo cy'usubirira watwara umugambwe.
byaje rero biza biraduga buhoro buhoro ariko vyunyuwe cyane naho nyene aho ngenda ndumwe bamugandaguriye niho Casablanca yaciciki y'abatutsi gusa Murovya icika y'abahutu gusa naho rero nuvuga nti ahabaye amakosa koko nuko abo ba leader bose yaba abo biyise bo muri Casablanca yaba biyise bo muri Murovya bose bakoze amakosa kuko ubwa mbere bari mu mugambwe umwe ushaka rero responsabilité uyashira ku mugambwe yashira kuri iprona yose naho nibo bakoze amakosa nibo bategerezwa kugumana intumbero ya Rwagasore nibayigumanye mwebwe mukiri bato mukiriko muri ibi bya politike ni mubanze mutahure imbere yo kuja kuraba ko bashwanye ko bagize iki ni mubanze mutahure iragi rya Rwagasore yabahaye iki yabigishije iki abarundi batoye iki ni kubera iki ibyo batoye abo nyene bari inyuma ya Rwagasore bari mu mugambo w'iprona ariyo batumye byose bisambuka twamana intekera ku mutwe twishwe n'agahinda bamwe turacavunde mu makambi y'abaziteshejwe abandi tubohewe mu gashatarubanza twaciriwe abandi turara hanze tubona mu nzu ntitugitanduka nyibisaka ibishanga n'imisambi ubuntu bwaragiye abantu bari Ego cyane urakoze cyane Dr. Reka kiki tugaruke turabye kuri iki cuka Dr. atubwiye caranga abarundi imbere yuko haba ayo matora mbega byagize iyihe ngaruka mu gihe c'amatora mbega wotubwira ko abarundi babyifashemwo yaba abategetsi yaba abarundi basanzwe murakoze kuri ico kibazo nibaza ko abantu bakurikirana bino biganiro byacu bagusabye ko tuvuga kuri ikiringo c'amatora yo mu 1965 n'abantu novuga ko bakurikirana ibintu neza kandi babona ahantu ibibazo bihagaze cyane cyane jewe kuvyo maze kubona maze gukurikirana igihe cyose habaye amatora mu gihugu hama imbere yaho haba imishamirano n'inyuma yaho hakunze kwama haba imishamirano hakaba n'ibintu bigoye gutahura mu gihugu cacu murabizi sinovuga ngo mu 1993 twari bato mugabo benshi barabizi ntaco tutabonye ntaco tutumvise nta makuba namwe abarundi batabonye 2015 naho nyene ntaco abarundi batabonye ngarutse rero ku matora y'1965 nahantu novuga nti hari guhanahana canke kwimura ibibazo bikava mu banyepolitiki bigashika mu banyagihugu imbere yaho amatora yari yabaye ya mbere yabaye mu 1961 atsindwa n'umugambo w'iprona imbere yaho hari umugano atari umugani Rudoviko Rwagasore ico gihe ubumwe bw'abarundi bwari bwatsinze kuko bwari bwahiganywe n'ivyiyumviro vy'ivangura no gukumirana twavuze byari bihagarariwe n'umuntu yitwa Albert Moss nk'abacakara biwe canke abakorezi biwe ico gihe abarundi baratsinda turonke ntayo kwikukira duhagarariwe n'umugabo w'abagabo umugano atari umugani Rudoviko Rwagasore icyakurikiye yaciye agandagurwa mugabo agandagurwe ntahe ahidushikirije ubu rero tumaze kuvugana kenshi na muganga ahejeje kudusigurira mu muzingi w'abatowe bashizwe imbere bizwe n'abanyagihugu mu 1961 umuzingi wabo injyane n'inyinyurana ihagaze cyane cyane ku bibanza
jewe ico mbona murabona ko hari abari bafise ibiharuro mu kurongora canke mu kuba mu nzego zifata ingingo mu mugambwe y'iprona, hakaba abandi bari batorewe kuba guserukira abarundi mu nama nshingamateka, hakaba n'abandi bategerezwa gufasha mu gisata ca executive muri guverinema mu nama shikiranganje. Aho hantu niho ibibazo byagumye bigarukira, umwe wese baguma bibaza amaspekulation ngo ni naka akwiye kuba umukuru w'umugambwe, ni naka akwiye kuba ministre wa mbere, umushirangoma wa mbere, ni naka akwiye kubiki, ni naka akwiye kubiki. Ibyo rero amaspekulation yabo banyepolitike ubona ko bagumye bajuragiza, kuko n'umwami ya noma utwara bakamujuragiza, ejo ngo kura naka, hiya ejo ngo shiraho naka, ejo ngo kura naka, hiya ejo ngo kuraho naka. Bose ari ibibazo bavuga nti by'ibibanza baharanira, kuko umwaka kagwi kabo benshi nka bose bari barose isahani yo kurirako n'imiburiburi. Ivyo bibazo rero bije, haba ivyo badusiguriye twaganiriye ko cyane bya Casablanca Murumvya, bikazamo abantu baguma banyenyurana babigendera ko baragira igihe bavyigabura mw'imigwi, bavyitiranya n'ubwoko, bamwe bati twe turabahutu, abandi twe turabatutsi, bakabijyanira ko buri gihe. Ivyo biharuro byabo nibyo byagiye gukwegera karambaraye igihugu, kuko urumva ico gihe abarundi nta munyagihugu yari bwigera canamwe na mugenzi we, kuko amatora yabo yo 61 yari yabahuje, bari banywanye, yewe n'abari bafise ivyiyumviro bibi bari batsinzwe. Ndibaza ko atakintu bari ko barakora mu banyagihugu. Ubu rero mu 65 harageze, kuko amatora ibwidwa shingiro ryavuga ko mu myaka ine hasubira akaba yandi matora, harageze ko basubira kuja kwiyamamaza. Imbere yaho twumvise ko ubundi akurikira kwa Gasore bari barigumije, bari bahagarariye ubumwe bw'abarundi, ari we umushiranganje wa mbere nyakwigendera Petero Ngendandumwe, umva ko nawe bamugandaguye. Turi mu 65 mu kwezi kwa mbere itariki 15. Benshi barabivuga kumwe ngo yishwe n'abanaka, ariko iyo ukurikiranye neza ugasoma hari ibintu bahurizako. Umuntu yamurashe si umurundi, umuntu yamurashe n'inko yakoresheje baramenye naho yavuye, n'uwo muntu baramenye ahantu yakorera. Petero Ngendandumwe mu kazi kiwe ka premier ministre hariho ivyuka bihagaze kuri geopolitike, hari ikibazo c'abanyamerika n'abashino, byarasigura gutandukanye. Ariko dufise abanyepolitike batowe bariko barahangana n'ibibanza, batiriko barakora analyse ngo barabe bati mbega muri ibi bibazo mpuzamahanga bifise uruhare uruhe mu rupfu rwa Petero Ngendandumwe. Baci babuzana muri bya biharuro by'amajwi n'ibibanza, kuko bamwe bo bigira bihere uko iyo manda iheze uritoza ukaronka iyindi. Basubiye kujyanisha abarundi, biravugwa ko isubirwa rya Ngendandumwe ryateje icuka gikomeye, ku buryo inama nshingamateka itasubiye kugira icyo ikoze, haba mu kumvikana mu gutora amategeko canke haba mu kwemeza abo umwami yahaye nomination. Habamo zuguru, habamo kujyana, habamo kurabana y'ingo. Ico gihe baravuga ko umwami yaciye asesa leta yose. Aho dusigaje gusubira kuronka inzego zivuye mu matora. Amatora aregereje. Aya matora yo 65 ico twagiye kumenya canke ibyo benshi bashobora kuba batamenye, yategeza kuba mu kw'icenda n'imyaka iri kuba ikwiye neza, ariko kubera ko leta yashejwe itegeko ryavuga ko haca hatunganywa amatora mu kiringo kitarenze iminsi 60, no kuvuga amezi 2. Rero amatora yaciye aba mu kwezi kwa gatanu, neza na neza ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 1965. Aya matora rero twihweje ibyayavuyemo ukuntu byashikirijwe, niho ushobora kuvuga uti none ba banyagihugu bagiye kwiyamamaza bagiye kuvuga iki mu banyagihugu,
kuko kenshi abanyepolitiki bariko barahiga ibibanza bakaja guhiga amajwi mu banyagihugu, nibo bagenda kwiyamamaza, nibo bashikiriza politike zabo, nibo bashikiriza ivyiyumviro vyabo za speculation zabo. Ibyavuye mu matora biravuga neza ati ku ntebe 33 ntibasiye kuvuga ngo pepe ifise nk'intebe zingahe, iproni igira zingahe ngo PSD igira zingahe, na ya migambo yose kugisanzwe imeze. Baraje ati ku ntebe 33 abahutu bafashe 23, abatutsi bafashe intebe 10. Aha niho urubanza rero rwari rwiciye. Bya bindi ngo turi benshi, bandi ngo turi ngo muri inkehwa, ibibazo bitangurira niho baravuga ko umwami ageze kuba yotoramo uza kuba umushikirangoma wa mbere, za karikire zikagaruka adahuje n'ibyo bamwe bipfuza benshi canke bakeye bipfuza, hakusubira kugarukamo mécontentement, gusubira zazuguruzuguru zari zisanzwe zihari no gushamirana. Niho bivugwa ko haciye hategurwa itembagaza ry'ubutegetsi rya mbere, ryateguwe rishirwa mu bikorwa mu kwezi kw'icumi 1965. mu kwezi kw'icumi ni ukuvuga inyuma y'amezi angahe, amatora aheze 5. Iyi kudeta benshi baravuga ibitandukanye, baba bisigura, baba biregura, baba bikurako, ariko iyo usomye mu nyandiko z'abantu bose batandukanye barahuriza ko iyi kudeta yateguwe n'umuntu bita Gervase Nyangoma. Gervase Nyangoma ngira ngo tuzoraba mu bindi biganiro, tugire ubundi bushakashatsi tumenye yarinde ni igiki camutumye yumvira gutegura iyo kudeta. Iyo kudeta yateguye, haratewe umwami arategwa Mwambutsa, Imana irakinga, yatewe n'abasirikare barongowe n'uwitwa kapitene Ndabahagamye. Kudeta yateguwe na Gervase Nyangoma akorana n'uwo kapitene Ndabahagamye n'abandi bishoboka abandi tutazi. Ubwo aho ni 65. Ubu mu mateka azwi turazi ko kudeta yashobotse yakozwe na Michel Micombero mu 66 mu kwezi kwa Munyonyo itariki 28. Ariko iyo yarapfuvye yateguwe ishirwa mu bikorwa mu 1965 itariki 18 na 19 z'ukwezi kw'icumi. Aha ibi bitero birabaye, habaye n'ibindi mu banyagihugu baricana, ibukeye bavuga ngo busangana bukeye. Ico gitero twarigeze kugira ico tukivuze ko ngira ngo tuzorondera n'ibindi bishoboka bikivugwa ko tubishikiriza. Murumva ufashe amatora ingene yabaye, icuka yabayemwo, hakurikiye abanyagihugu, umugwi w'abanyagihugu uratemye ubundi mugwi w'abanyagihugu, kuko ni ibintu vy'agahomerabunwa byabaye ico gihe. Uciye ufatanya n'itembagaza ry'ubutegetsi ribaye muri ico kiringo kimwe. Murumva ni inkurikizi za mbere zigarutse zivuye ku matora yabaye adashingiye ku bumwe bw'abarundi. Abarundi bamaze kugaburwa, baba mu nzego zatowe ziri imbere bariko barashamirana, baba no mu banyagihugu urumva ko byamaze gushikayo. Iyo niyo ngaruka ya mbere ikomeye novuga. Ingaruka ikurikira nuko ko ntibyahereye hano ubwo kudeta yapfuvye, abafashwe ico gihe ntiborohewe, baravuga urutonde rw'abantu bamanitswe, baciriwe imanza n'abataziciriwe, ariko ahanyene abantu b'incabwenge barimo imbere barahaboneye amagorwa, kuko bavuga ko iki gitero cahagaze canke iyi kudeta yapfuvye kubera inguvu z'uwararongoye komando y'Igitega, bamwita komanda Paul Busiga hamwe na kapitene Michel Micombero. Sinzi ico gihe neza ico barajejwe, sinzi ko yari bwabe secrétaire d'État. Ego nibyo ico gihe yari secrétaire d'État, akaba ajejwe n'ibintu bya gisirikare.
icyo gihe rero niho abarundi batangwe no kuririmba ngo revolutionnaire Micombero yabatabaye yagize iki yatabaye igihugu yatabaye umwami kuko urumva ko umwami yari yatewe ariko ararusimba ibyo byace binabwira ko nahunga arati igihugu aragenda ubwo rero ibintu byakurikiye byose byabaye mu 69 mu 72 n'indi myaka yose bifitaniye uruhara n'aya matora y'igihumbi kimwe n'amajana 1965 ubwo rero nimba dufise imfuvyi nimba warabuze suka burasogokuru niba uri mu buhungiro nimba ugipfunzwe ngo washigikiye ngo ubutegetsi bwa naka n'ubwa naka nimba hari abantu bakivuga ngo turabacika 75 72 93 ryari na ryari ibi byose biri ingaruka bya kino gihe iyo niwo mwihwezo wanje nshobora kuba nogira iyo ngerageje gufatanya aya ma evenement amwe utarinze kuvuga ngo mbega ngo n'umuhutu ngo mbega n'umututsi ngo mbega uniki uravye byakozwe ukagenda ufatanya amatariki ukayakurikiranya ugiye ushishoza neza urabona uruhara bigenda bifitaniye kuva muri ico gihe gushika muri kino gihe ngo rero kuva ku rufu rwa gasore ko yaba yaragihari kugira 65 nibaza ko yari gucamo umurongo Casablanca Moronvia yari gucamo umurongo izo njyane zifatiye ku marongo zifatiye ku bibanza niki n'amatora ya 65 hari igihe yari kuba nk'aya 61 akaba meza gusumba ya mbere ko yari yagenze ivyo rero bigaca biza kudukingira ayandi mahano uburundi n'abarundi twagiye turabona urakoze tukiri ngaho nyene ntituraza ntaho turumva ikibazo cy'umuhutu mututsi turi cyari kuri Casablanca Moronvia kumbure aya matora Dr yoba yaragenze neza hoba harabaye icyo twita demokrasi no munsi cankwa yarabaye trike gato byagenze gute mbega kugira 2023 mu bibanza 33 bifate uwo Lehutisan byagenze gute urumva tuvanye kuri ibyo byose twavuze cyuka kibi nta gitangaje ko amatora yafata iyo ntumbero y'ubuhutu ubuhutiza n'ubututsiza ubu Casablanca Moronvia zagiye zirubakwa uko nyene ikindi twovuga nuko turibagiye yuko hariho uwundi mugambi wari uhari ko hari hasigaye imigambwe ibiri gusa mu nama nshingamateka no mu buzima bwa politike y'igihugu yari Iprona na Pepe nayo murazi yuko yubatswe na Albert Moss avuye mu Rwanda yashaka yuko iby'i Burundi nabyo byoba nko mu Rwanda ariko mu ntango twarabonye yuko atanguvu bari bafise kubera bya vyumviro nuko Rwagasore yakoze ibyo vyumviro vyiza nibyo vyatsinze rero ivyumviro byo gukumira byakiye bikura mu mugambwe Iprona niho novuga nti aba twita muri ibi twigisha abahutiza n'abatutsiza batanguriye ngaho abashefu b'abahutiza abashefu b'abatutsiza bariyerekanye muri ico gihe baja rero mu ngwano amatora y'umugambwe Iprona ntiyagenze neza kubera icyo nyene ukwiba amatora byarabahabaye kuko novuga nti abatutsiza ntibifuza yuko Mirerekano babona yuko ari we arongoye yagiye kurongora abahutiza ko yotsinda akatwara umugambo w'Iprona uko byagenze rero twabibabwiye byateguye cyane ayo matora y'inama nshingamateka naho Mirerekano yaciye ahungira mu Rwanda
naho nyene hariho ikibazo bibaza ati kubera iki yahungiye mu Rwanda, yakuye iki mu Rwanda, ibyo byose umuntu aravyibaza, ariko ahanini turaba uko batoye. Aya matora yarahabaye kandi nta busuma bwinshi n'ubwo ko bwahabaye. Icyahabaye gusa nuko habaye amapropagande yo kuvuga ati abahutu batora abahutu, abatutsi batora abatutsi. Ni nacyo gituma turavye inama nshingamateka uko yagenze, mu nyandiko zasohotse muri icyo gihe, Kiki yabivuze kare, ntibasohoye ngo iprona yatsinze pepe, oya, basohoye ngo abahutu bangana uku, abatutsi bangana uku. Ni ukuvuga ko abahutu batsinze, kandi bashize mu kivange abahutu bo muri iprona babashize hamwe n'abahutu bo muri pepe. Ubu pepe nayo baratowe, umenga batowe ntibari benshi, bari 6 nimba atari 10, sinibuka, muratubira. Uca usanga rero niyo shusho yerekanywe, ntiyabaye ya shusho yo kuvuga ati iprona yaharanira ubumwe bw'abarundi, yaharanira ukwikukira kw'abarundi, pepe iharanira kugumana n'umuzungu, gukorana n'umuzungu, gushyira imbere ubwoko. Oya, bose baciye bagenda mu by'ubwoko. Ikindi nacyo muri ayo matora novuga cyerekana ko koko ibintu by'ubwoko byagiye imbere. Muribuka ko muri Moronvya berekana yuko Tadei yisigiye umunsi, naho atabivuga yuko ari muri Moronvya kuko yari mukuru w'inama nshingamateka, bamushize muri Moronvya kuko yakorana na Mirerekano, bari kumwe, naho mu matora y'umugambwe naho nyene bari kumwe. Ariko Tadei yisigiye umunsi ntiyatowe ngo bamushikira umushingamateka kuko ntiyari umuhutu, yari umututsi w'umuhima. Ibyo barabivuze nabyo nyene, bamukora no kwitama bati bonaraba ko bakorana na Niruhama ntiyagutoje n'ibindi. Icyo cyuka rero nicyo cyahavuye, kandi koko ni kibi cyane. Murakoze. Ego, ndashaka kubaza Kiki, mbega ubona amatora ya 35 nkawe nk'umwanaliste wabikurikiranye, ubona yisangije niki yisangije ugereranije n'andi matora yandi yakurikiyeho, yaba ya 1993, 2005, 2010 na 2015 gukomeza, ubona ikintu yisangije ari ikihe kugira ngo hishusho abarundi? Murakoze. Murakoze. Ahari amatora menshi amaze kuba mbona, nandi yabaye ndi umwana, naye yabaye ntarabaho, nsigaje imyaka myinshi kugira ngo nzovuke. Ariko kugira ngo umenye ikintu, kurondera cyangwa kumviriza uko abandi babisigura, urashobora kumva ibintu uko biba bihagaze. Icambere amatora, ikintu kiyagenga cambere uraba muri bijanye n'ama ideology, urabira ku bibazo bisanzwe bihari ico gihe hagati y'abanyepolitike cyane cyane, kuko abanyagihugu bo bama mu buzima busanzwe buri gihe, bama bari mu buzima busanzwe, ivy'amazuru bavyibuka. Hageze amatora naho nyene babibwiwe canke bavyibukijwe. Nayo ubundi mu misi atamatora hari, abanyagihugu baba ari bamwe, abana mu mashuri bigana ata kibazo, yewe ahantu hose no mu ma internet, je nabona mu ma internet tubana neza,
ata bindi bibazo bindi bije ikije kiza kibasanga mwese n'umutekano uhungabanye ku mutumba ntucagura inzara ije imvura iguye urubura rukagwa inkukura ije igatwara imirima bose bari ku rugero rumwe ariko inkukura ikomeye mu banyepolitiki yije niho hantu hambere utangura kubonera ibintu ko byifashe novuga ko nk'umufatiye nko kuri akoro darusha niho bavuze bati kirazira ko hasubira kuba umugambwe wigisha cyangwa ushimikiye kuri classe sociale imwe cyangwa yindi vuga ko imigambo yose idashobora kujyamo idashobora kuzana ibyumviro bishimikiye ku bwoko no muri ministère de l'intérieur imigambo yose irafisemwo ibyo yatanze nta mugambwe n'umwe w'ubwoko ubaho ariko iyo hageze mu iharugwa rya bino bibanza no mu kurondera amajwi propaganda ikorwa gute aha rero sinovuga ngo amatora ya 65 yisanga igiki ugereranije n'ayakurikiye ahubwo ayakurikiye avoma muri 65 mu gifaransa bakoresha inspiré arabiramwo yigana canke asubiramwo ibyo mu 1965 gusa icyo atandukanira ko nayo imbere yaho mu 61 propaganda ziratandukanye kubera iki ideology yashinze umugambi mu 61 nabwo nyene ntawo uvuga ngo byari sawa sampurusa kuko haraburanye ibyumviro ibishira hamwe abarundi n'ibivangura abarundi bivangura abarundi biratsindwa bimaze kuba byatsinzwe ibitsinze biragenda birarongora hamahaza ibyo bibazo bituma tugira 65 bya byumviro bivangura byasubiye gukomera kugereranya n'ibishira hamwe abarundi ibyo rero bivangura bimaze kuba ari byo byagiye imbere ibyo bizana ko ya matora ibivuye mu matora bije bigaragaza neza uno munsi bya byumviro bivangura byatsinze ku rugero rw'intebe zingahe kuri zingahe kera icyumviro cyari kimwe cy'umugambwe w'iprona cyatsinze icyumviro kibi cy'umugambwe ukomoka ngoma ngaruka kuko ukomoka kuri Albert Mosi kuko mu imbere yo mu myaka 60 twari twavuze ibijanye na ideology yo kuvangura ukuntu yagira kura n'ingene yajemo ubu rero ngoma ngaruka ati wa mugambwe ukomoka kuri Albert Mosi uzana ibibazo byo kuvangura urageze igihe winjiye no muri iprona urakuyemo abantu urabazanya ngo twebwe twabaye benshi paraporo ya mwebwe nuvuga ko nabatsinzwe nabo nyene bashobora kuba iyo propaganda ariyo bakoresheje umugabo akayikoresha bigaca bihera atakintu bahanovye kuvuga ko twe iki twenteresa cyane ibi byavuye mu matora bije bigaragaza hagiye mu matora guhiganwa ubwoko bumwe buhiganwa n'ubundi bwoko kera nta bwoko bwahigwa n'ubundi hahiganwa ibyumviro byubaka igihugu nico rero bitandukana ko n'amatora y'imbere ariko yakurikiye yose agenda yigana yo nyene niyo mpamvu bageze igihe ati mu bintu byadoteye ibibazo mu gihugu turasabye ko atamugambe n'umwe usubira kuza kwigisha iby'ubwoko turayihagaritse ntuze wemererwe n'ubushinganje bw'intara hagati mu gihugu gukora umugambo uzozushimikiye kuri ibyo by'ubwoko ni naho turibuka mu 2009 paripehutu FNL ivuye mu ishamba ku rugamba barayibwiye ati ntitukwemera ko umugambwe hakirimwo ngo haranira ngo agateka k'abahutu kubera iki haganira agateka k'abarundi byabaye ngomba ko bakurako iryo jambo basigana FNL Liberté Nationale y'abarundi bose ubwo barayemera ko umugambwe ico ntashobora guhamya canke kwemeza canke guhakana nuko ideology iri mu muntu iba yahindutse niho rezi ideology abantu baba bafise bashaka kuzikoresha muri propaganda mu kwigisha abantu nayo mpamvu bigaruka inyuma y'amatora abantu kabona ko baracanamo n'abanyagihugu bariko baricana bazira ibyabereye Bujumbura wavuye gutora cyasubira ku kivi nta mbona umuntu asiga isuka kwisemo akagenda agatora cyaka bagejeje hehe yazindutse gukora imirimo yiwe akava kwisuka akaziga misemo akagenda agatora
agarutse asubira ku kivi ciwe giteza imbere iwe n'umuryango wiwe. Ivyo bindi vy'amatora araraririwe n'abazi biza kuyavamwo bazobigaburamo. Abo babiraririye niyo babonye vyanse canke babonye ko bimeze niyo basubira kumubwira ati rabo mubanyi wawe ne yatumye tudatsinda fata umupangu uteme nk'ivya 1993 n'ibindi bihe umuntu atibuka neza. Ego ntaguciriyemwo kumbure na muganga araza kukunganira kuri iki kino kibazo. Muri kino kiganiro twama tuva ku banyepolitike tukaca tuza mu buzima busanzwe bw'abanyagihugu. Mbega muri ayo matora umunyagihugu wewe yarubahirijwe yaragize agateka kiwe ku gutora canke mbega mu matora yoba yaribwe haraba batashoboye guhabwa ugateka kabo? Uno munsi turavuga yuko ibiba mu banyapolitike bica biserugwa mu banyagihugu basanzwe. Mbega wotubwira umunyagihugu muri uwo yahawe umwanya yuwe? Umunyagihugu mu matora ntaho narondeye ngo ndonke abantu bidoga ko amatora yibwe canke abantu babujije gutora canke batuye ku gitsure. Oya, no mu 61 vyabaye bagafunga Rwagasore amatora akibwa muri yo nibara yafuse hajya mu 61 amatora yabaye kabiri. Ayo yibwe barayafuse barasubiramwo neza arabameza birakunda. 65 ntaho ivyo vyabaye nzi abidoga ahubwo bidoga ku matora y'umugambwe kuko 65 imbere yuko ngenda dumwa gandagurwa hari amatora sinibuka umwaka neza yabereyemo amatora y'umugambwe wa Iprona yabaye akabera mu ntara ya Muramvya. Harabidoga ko abanyagihugu muri za Rutana na Ruyigi bategeza kwitabira amatora babujijwe gushikayo ngo bagende guhunda amajwi. Uwitwa Paul Mererekano kuko bavuga ko Paul Mererekano yabaye wa gatatu yategeza kuba wa mbere muri ayo matora, akavuga ati impamvu ntatsinze ngo mbu wa mbere ukubera ko abanyagihugu bari kuza kuntora bava Rutana Ruyigi babujije ko imodoka zabo ziza ngo zishike Muramvya kumuhonda amajwi. Ariko mu aya matora y'igihugu atayo mugambwe nta myidogo ndumva, ngira ngo nitwabananya turondera tuzobiroho. Muganga kumbure kugira habe icifuzo cyo guhirika ubutegetsi kumbure ari abo babidoze yuko ayo matora yoba yagenze kutariko. Mbega mwebwe mwotubwira neza uno munsi ko abanyagihugu bidogera bwoko bunubu tukaba twumva ko muri ico gihe ariho byoba byaratangaje ubwa mbere ikibazo cy'umuhutu mututsi ngo n'uyu yatsinze. Mbega uwo munsi umunyagihugu yoba yarahawe ikihe kibanza tuvuye ku banyepolitike? Nababwiye muri ico gihe kuva aho Rwagasore agandaguriwe nibaza ko abanyepolitike ntibasubiye kwiyumvira programme Rwagasore yari yashize imbere. Reka ndabaha akarorero ko tuzi yuko Rwagasore yashize imbere ibintu bijanye n'amakoperative yari gufasha abanyagihugu, ko tuguma turaba gusa ibyabaye hejuru muri politike. Mwebwe abajournaliste murabaza neza ati mbega politike y'amakoperative ya Rwagasore yabaye iki hagati ya 61 na 65? Ntayabayeho, ntayahari. Ijya Association des Commerçants du Burundi yagumye yiberaho nyene nk'iy'abadandaza bandi, ariko nta leta yasubiye kwitaho ibijanye na politique économique Rwagasore yari yashize imbere. Ko yari yashize imbere ukwikukira by'ukuri bya politique, mugabo naho nyene ukwikukira économique. Rero kubona ibyabaye na Karemwami mumbaza atamakosa ndayashira he, naho abanyepolitike bose ndagusabye ko ntibashoboye gusubira kuraba programme ya Rwagasore ngo bayishire imbere. Rwagasore yashira imbere
nk'ibijyanye n'amatora yarabivuze cyane. No mu gitabo cya kiraranganya aravuga yuko yamubajije mbega wowe uremera demokarasi, nawe ati kuko ndayemera kandi iyo demokarasi izoshobora gukiza Uburundi, ariko ntibagiye kubahiriza kuko ibya demokarasi bagiye mu bindi. Umuntu wese atangura kuvuga ati nzotorwa kuko ndiki, oya, torwa kubera porogaramu uzaniye abarundi bamenya ati ujya mu ntara tuzanye porogaramu nyayo, porogaramu y'iterambere Rwagasore yari yashize imbere. Nta demokarasi etinike ishobora kubaho, ntibibaho. Ibije kubesha, ibije gukumira, ibije kwica n'ibindi. Ibyo gukumira rero ntitubive inyuma, ntaho bishobora gushikana Uburundi. Murakoze. Ubwira ko unadusezera kuko umwanya uturega, niki twokuramwo mu nyigisho no munsi muduhaye, turabye kuri ayo matora yo muri 1965 kuri icyo cyuka cyari mu Barundi uno munsi. Nk'abarundi hariho bamwe bari mu buhungiro, abandi mu Burundi babayeho nabi kubw'ubukene, inzara ibishe, ariko kandi tukavuga yuko dufise abarongozi baturongora barongoye Uburundi. Niki twokura uno munsi? Inyigisho twogerageza gushikiriza ku bijyanye n'uno munsi ni byerekeye abanyagihugu. Abanyagihugu nibaza ko botangura kujijuka, baramaze kubona intwaro z'abiyita ngo n'abahutu, intwaro z'abiyita ngo n'abatutsi, turazizi zose, turabona uko zakoze, zadushikanye hehe. Mbere ni kubera iki batogerageza bakiyumvira bati dusabe ko amatora y'ejo tuzorondera kuko abarundi, umurundi ashira imbere ibyumviro, ashira imbere gutorera inyishu ibibazo nyamukuru, kuko sinibaza yuko ibibazo byo kugabangana ibiti ari byo bikomeye baca bashyira ku buhutu n'ubututsi. Ibibazo by'umurundi ni ibijanye n'ibikenerwa bya mbere: gufungura, gushobora gushyira abana mu mashuri, gushobora gushyira abana kubavura nawe ukavurwa, gushobora kuronka aho uba ugatekana. Cyane cyane umutekano ni ikintu gihambaye, kandi uwo mutekano udahagaze gusa ku birwanisho, ni umutekano wo mu mutima. Hamutaguma ukebaguza ati ejo bazongandagura canke ejo nzokwangazwa canke ibintu nk'ivyo. Kindi naco ku Barundi bari mu buhungiro, aho icyo twifuza nuko abahunze bose botaha. Aho twashyira umukono ku masezerano y'Arusha, abari hanze baratashe, barabona ko agahengwe kariko karaza, ariko aho abanyepolitike bashimiye gusubira kugwanira ibibanza, tije ntakomeje n'intwara Burundi nibushake bupfe, abandi nabo bati muya wanguha reka abandi batware. Ibyo byose byazanye iki? Ukwangazwa kandi kwicwa n'ibindi nayo mabi yose. Uburundi ataterambere muri mu banyuma mu butunzi. Murumva yuko koko politike yo hejuru ikwiye guhindurwa. Abo hejuru bashobora kuyihindura, ariko cyane cyane abanyagihugu botahura ko bagenda barahendwa ku bintu ataco bimaze, barabe koko ibikenewe cyane aba ari byo basaba. Murakoze. Ndabashimiye kubona mwatwitabye muri kino kiganiro, kandi nizere ko ku munsi wa mbere ukurikira muzoza mufite n'izindi nyigisho mudushikiriza kugira dutahure kahise.
urakoze cyane Frank, ndizeye ko none munsi abaza kutwumviriza baza gushika ku nyota, ariko urazi yuko bafise uburenganzira bwo gusubira kudutumako, kutubaza ibyo batubaza bijanye n'ukuri ku Burundi na akahise na kejo. Murakoze. Kiki, turi ku musozo w'ikiganiro. Imbere yuko mu dusezera, uno munsi uri umwe mu gwaruka rwagize amahirwe yo kumenya kahise ku Burundi. Twariko turavuga ku matora yo muri 1965. Uno munsi turi muri 2023. Hari ugwaruka rwinshi canke abarundi benshi bari mu buhungiro, haba hirya mu gihugu kibanyi cacu cy'u Rwanda, eka no mu mahanga hirya no hino. Mbega aya matora yabaye ibya byaranze byo twigisha iki uno munsi kugira dushobore kuzoronka uburundi bwiza? Murakoze. Icambere nuko gushikira ubutegetsi biciye mu matora ni ikintu abantu nka twese duhuriza ko, kuko ijwi ry'umunyagihugu riba rifise agaciro, riba rifise ico rimaze, riratandukanye no gushikira ku butegetsi ari uko umuntu aciye mu buryo bwo guhirika ubutegetsi, bimwe by'amakudeta canke nka bya bindi by'ubukoroni wana twatwagana harwa tutazi iyo yavuye n'ingene yaje. No kuvuga ko intambwe tugeze ko ya demokarasi, yuko umuntu ashobora kwitorera uzomurongora, ni igice kimwe mu bice bigize demokarasi. Umwitorere ariko nawe aguserukire mu byo ukeneye, akubera inyishu, aguhe ivyo ukeneye. Aha rero ico tutegereza kumenya abantu bose aho bari nuko amatora ari inzira nziza yo gutsimbataza demokarasi, ariko amatora arafise ibiyaranga. Turetse ko hari ibyo dusaba leta canke abayishigikira kugira ngo amatora abe meza, kuko iyo abaye mabi ibiyavuyemo bibi twama tubona ingaruka mbi yavyo, kandi ni imyaka yose habaye amatora hama hakurikirwa n'ibintu bitameze neza, aho abantu bicwa bakagandagurwa, aho abantu babugwa irengero, aho abantu bangazwa, n'ibintu byo guhunga byinshi byama biba muri ico gihe. Rero amatora, kandi ikindi naco nuko iyo amatora agenze nabi, abashobora kuyatsinda ntibaba ari bo bayatsinda, kenshi nibo bahitamwo za nzira zo gufata ibigwanisho, bakarinda gukora za roberiyo, kandi murazi ko roberiyo ataciza izanira abanyagihugu. Birasaba rero ko amatora ategurwa neza ku buryo ataba ayaza gusubiza inyuma intambwe turiko, ahubwo aba ayaza kuduteza imbere. Ayo matora yategurwa neza, leta yategura n'abayishigikira bagategura amatora meza atekanye, atagiramo injyana, atagiramo n'imvururu. Ariko n'abitoza nabo barasabwa kudasubiza inyuma ubumwe bw'abarundi, basabwa kudasubiza inyuma ukunywana no kubana neza abarundi babayemo. Ntibazane bya bindi byo kuvuga ngo tubamanipire, nitwababwira ubwoko niho baza kutwumva neza, nitwababwira iby'intara nibwo baza kutwumva neza. Oya, nibarabe ibibazo bihanze abarundi birahari, biba ari byo bashingira ko porogaramu politike zabo, kandi ziba arizo baza kubabwira, kuko ubunye barateye intambwe, ntibakiri abo muri ya myaka ya 60 na kangahe. Abanyagihugu nabo ikintu dusabwa, ibyo dukeneye turabizi, abatabizi bovyibutswa. Umuntu wese, umuhinga yitwa Abraham Maslow niwe yagerageje gushira ku murongo ivyo abarundi bakeneye, ivyo abanyagihugu bakeneye, ivyo abantu bakeneye, kiremwa muntu akeneye iki. Abashinzwe politike ni badutegurire, abategekanya kuyitoza bategura imigambi, bayige ko n'ingene ishobora kugira icima ari abanyagihugu, abariyo bashikiriza, abari izotogo. Hanyuma abatora natwe abanyagihugu babe ari bo gucagura muri ya migambi bashikirijwe, bacaguremwo myiza irimwo, abariyo batora, abariyo bashira imbere, hama bayashigikire, Uburundi butera intambwe, tuje mu bindi bikorwa byo by'iterambere, Uburundi buje ku rugero rw'ibindi bihugu byawe byo mu karere canke byo muri Afrika.
n'ibyo n'urugero rwo ku isi tugire izina ryiza. Turabizi yuko ibibazo bimwe na bimwe biba bihagaze ku butunzi n'ubukene. Ubutunzi n'ubukene ntibuvangura, ntiburaba intara, ntiburaba umugambi, ntiburaba iki. Ubu rero barabuzi, none ko amafaranga baheruka kuyagira ibipapuro barayavanguye. Uwo ari we wese yarasigaranye ubwo yabaye ibipapuro. Igitoro ko bishika kikabura kiravangura ukironka n'ukibura. Yaba uwo ari we wese ashobora kuba yokibura mu gihe kidahari, kije akakironka bose. Imvura iyo iguye igwira bose, ababi n'abeza. Inkukuri iteye ku mutumba ntivangura imirima, irajaniranye. Tumenye rero ibishobora kuduteza imbere bimeze gute, ibidusubiza inyuma bimeze gute. Hanyuma kandi nohereza ko nuko ibi bintu tugo tubisubiramwo tubivuga kuko bifise aho byagejeje kutubabaza mu mitima. Dufise abantu bakozwe ko mu gihugu benshi cyane, imfuvyi batazi basekuru ko basa, batazi basekuru abavyeyi babavyara, bayinakuru, bayinasenge, base wabo batazi ko basa. Dufise abafise ibikomere n'ubunye acira bakavuga ati ukuboko mbuze naguciwe na naka, yamuhoye iki, yamuhoye izuru. Dufise abantu bakigorewe mu makambi y'impunzi, haba mu gihugu hagati canke inyuma. Turafise nabo twabuze bakiri mu binogo rusange. Aha urumva ko abakorera muri domene y'ubwoko niki inyishu bayironderere muri ibyo nyene, ibinyishimwe ya nyuma, gutyo dutangure guhangana no guteza imbere Burundi buve mu bihugu bikenye, ubuduge buje mu bihugu biri mu nzira y'iterambere no mu bihugu biteye imbere. Cacivugo umukuru w'igihugu aheruka gushikiriza, tukivuga 65, tukivuga 72, tukivuga tutaravuga n'93 na 88, kiya civugo ntigishoboka. Murakoze. Ego cyane urakoze ku byo dushikirije kiki ya Daniel Ngendakumana. Wakoze kandi kutwitaba muri kino kiganiro, nizere ko no mu minsi iri imbere kandi nitwakwakura uzotwitaba. Yego mwakoze kudutumira, no hanyuma ni mwaduhamagara tuzobitaba. Abarundi barakeneye ko bamenye ukuri, barakeneye no kuguhanahana ibitumenye tubimenyesha abandi. Yumvirije kino kiganiro ibyo yumvise yumvirize n'ibyo abandi bavuze ashikirize abimenyeshe n'abandi, twese tubimenye. Kubimenya niyo nzira yo kubiheza burundu, tugatera imbere. Ibinye bikandikwa nk'akahise, tuvuga tuti harabaye ntihakabe, Burundi bwogorore dushike ku iterambere ryiza. Murakoze. Ego ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Ni n'indirimbo wasohoye witiriye ubuntu. Twumvirije ibyo tukuye muri kino kiganiro. Ndibaza yuko ugwarukaho turi twese dushobora kugendera ubwo buntu. Ivyo byabaye ngo 23 ngo baraba mu bibanza 33, uno munsi je nawe turashobora kuvyirengagiza, ariko tugakurikira inzira nziza yubaka Burundi. Ego murakoze cyane kumbaza iki kibazo, kandi cyane ko iyi ni indirimbo nziza. Ubuntu busobanurwa mu nzira nyinshi cyane, ni ikintu kinini cyane. Rero urabona ko nkuko muganga yabidusobanuriye, nkuko no muvukanye kiki yabidusobanuriye, ni ibintu byumvikana neza ko abanyepolitike ba mbere ntibadukoreye byiza cyane, bireba ko cyane, kandi ubuntu ntibutwemerera kwirebako. Ubuntu butwigisha kwiraba, ukaraba ko n'ubundi, ukaraba mugenzi wawe. Rero bo ikintu baharaniye ibiti bituma twebwe batuzana mu ibindi bituma tumarana. Nyamara mu gihe iyo wagize ubuntu, ahubwo uraba icyokiza mwene wanyu ari munsi. Rero bo ikintu baraba ngo ko mbuze intebe reka nce ndabigenza gutya. Rero umva ko ni ikibazo gikomeye. Rero nitwagira ubuntu, n'aba banyepolitike bazokura ejo canke igihe ejo bazoba ari abanyepolitike, nzi neza ko igihugu cacu kizoba cyiza. Murakoze.
kandi wakoze kwitwitaba muri kino kiganiro kudufasha kino kiganiro nizere ko no ku munsi wa mbere tuzofashanya gutegura kandi kindi. Yego murakoze Frank, nanje nzoza ndahaba cyane tubaza n'ibibazo tubariza n'abadahari. Murakoze. wamba yarabegwa mu bandi kirubuntu ubuntu niryo bendera riranga umuntu. Ubuntu nico nitorero Burundi ishimikira ko niyo ugiye kuri Westatu akaburungu itorero akaburungu org ijambo rya mbere usobanurirwa n'ubuntu n'ukuntu hogira ubuntu. Murashobora kandi kuja kuri iyo site kugira mushobore kumenya kahise keza ku Burundi, intumbero nziza y'u Burundi. Umwigisha wacu aratwigisha neza cyane uko haba muri politike eka no mu mubano dushobora kwitwara kugira tushobore kugira ubuntu ku bantu bose kuko aribwo twarazwe. Ndabashimye mwese mwakumuna kurikirana kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye nagize amahirwe yo kubashikiriza kino kiganiro fatikanye na mugenzi wanje Home Prince. Nizera ko tuzobasubira kubana namwe ku munsi wa mbere uza nkaya mango. Mwandanye mudukurikirana mutwandikira kuri kamenyetso wo guteranya 358 46 89 mufise ico mudusaba canke mugomba ico tuwa mufise ikibazo canke suje mushaka ko twobashikira kunyota kugira dushobore kwatahuza akahise keza ku Burundi. Ndashimiye mugenzi wanje Ivan yariko adufasha mu hinga bw'ivyuma. Tuzosubira nakabaye. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good, I got you. Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko byagenze kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikoro mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namubufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.